abana b'Imana kenshi turakunda no kwizera abantu gusoma uko twizera Imana. N'umuntu yakubwiye isezerano ukaryizera gusumba iry'Imana ivuga. Haleluya. Twizera rero ibintu bigize ibintu bigaragara, ibintu bifadika. Ariko ivyo bitagaragara nibyo kwizera bitagaragara nibyo bitwereka urugezo kwizera Imana dufise. Haleluya. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza mwami, ugira neza mukunzi mwiza, turaguhimbaza nk'abana bawe wagiriye neza, ukemera kutwihushurira tukakumenya, tukaza urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butangaje. Waje umuco umurikira abari mu mwiza, n'ubu ndasenze ngo umuco wawe ukomeze kumurikira benshi muri ino si yuzuyemwo umwiza w'incuraburindi. Umuco wawe ukomeze kuganza kugira ngo ubwoko bw'Imana duhishurirwe icuri nico watugize. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntushobora guhishurirwa Yesu utari mu mwuka. Ntushobora. Rero igituma mubona abantu benshi batamwizera nukwera nta mwemu w'Imana barongora. Reka dusome ijambo ry'Imana turabe umuntu yagendewe nawe ntiyamumenya. Reka dusome muri Yohana igice ca 5, turasoma kuva ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'9. Haravuga ngo hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Uwagwaye aramwishura ati, mwami, nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akantanga gushungurukiramo. Yesu aramubarira ati, va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Amen. Iyi nkuru ngira ngo nta muntu atayizi. Ni inkuru abantu benshi bakunda kwigisha ko ingene Yesu agira neza, ingene Yesu yatabaye umuntu. Ego, ariko uyu munsi uko Imana yari imishurira ijambo nuko abantu benshi batazi Yesu. Abantu benshi bameze nk'uyu muntu. Kubera iki? Kubera nta mwemu w'Imana barongora, nta mwemu w'Imana abahishurira urukundo rwa Kristo. Haleluya, haleluya. Nta uhari, nta mwemu. Urumva uyu muntu Yesu araje amusanze ahari, aharyamye, ntiyamumenye. Yesu aranamubaza ati, mbega urashaka ndagukorera iki? Ubundi turashaka gukira. Yamubarenga urashaka gukira. Aho kumubwira atego, aca atangura kurondera izindi mvu. Amubwira ati, umva, erega jewe nta muntu n'umwe mfise amfasha. Aturumva atabandi barafise abantu babaterera mu kidengeri y'amazi azikurutse, atariko jewe nta n'umwe mfise, abantu bose barantaye. Haleluya. Kubera iki? Uyu muntu yari yizeye abantu. Ariko ntiyari yizeye umwami Yesu. Haleluya. Ntiyari amwizeye. Ntibari bazinanye. Haleluya. Yumva yuko ataronse umuntu bitagishoboka. Amen. Nk'uko uyu munsi abana b'Imana kenshi turakunda no kwizera abantu gusoma uko twizera Imana. N'umuntu yakubwiye isezerano ukaryizera gusumba iry'Imana ivuga. Haleluya. Twizera rero ibintu bigize ibintu bigaragara, ibintu bifadika. Ariko ivyo bitagaragara
nibyo kwizera ibitagaragara, nibyo bitwereka urugezo kwizera Imana dufise. Haleluya. Urugezo kunywana n'uyu mwami dufise. Uyu muntu aramubwira ati jewe nta muntu ntagishoboka kuko ata muntu mfise. Ariko Yesu ni umutunzi w'imbabazi, n'ukuri harahadukorera n'ibitangaza byinshi tutanazi, akabidukorera ko abidukorera kenshi. Ariko si ibyo abatwifuza ko, abatwifuza by'ukuri ko tumenya imbaraga zidukoreramo, tumenye uri muri twebwe wari we. Haleluya. Akabona ko nawe afise abana bakuze, afise abana batahura icyo turi nicyo twagitswe. Haleluya. Nibyo bayifuza, ngo iyo samuragwa akiri umwana ivyiwe biganzwa n'abandi bantu, siwe bijera. Kubera iki? Kubera akiri muto adatahura. Natwe uyu munsi turi ba samuragwa, turabaraganwa na Kristo, ariko uko tumeze ntidusa nuko turi ba samuragwa. Uko abana b'Imana benshi bagenda, uko bitwara, uko bavuga, ntibisa na ba samuragwa. Ntibisa na ba samuragwa kuko tutazi umwami, kuko tutazi imbaraga zikorera muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Kuko tutazizi. Nk'uyu muntu Yesu araje ari kumwe nawe, ariko aramubaza icyo yifuza, aho kukivuga atangura kuvuga yandi makuru ibibazo. Ariko twebwe tushobora gutegeka ibibazo bikatuva imbere. Haleluya. Haleluya. Imana idufashe. Nanjye rijambo ndiko ndaryibwira abantu b'Imana, ndiko ndaryibwira. Turakeneye by'ukuri, turakeneye by'ukuri kumumenya. Haleluya. Turakeneye kumuhishurirwa, tukamenya imbaraga zidukoreramo, kuko zazuye Yesu mu bapfuye, zikorera muri twebwe. Haleluya. Yesu yaravuze ngo mwogira no kwizera ngo kungana ngo n'akabuto ka sinapi, ngo mwobwira ngo n'uyu musozi ugakugwaho. Haleluya. Umusozi avuga si umusozi nka Mugere, si umusozi nka Heha, oya, n'ibigeragezo. Ibigeragezo biri imbere yawe, biri imbere yanje. Tugize ukwizera two bitegeka bikatuva imbere, kuko ntaho tubona Yesu yavugana n'ikibazo inshuro zinga. Yaravuga gusa ijambo rimwe. Haleluya. Yaravuga ijambo rimwe kikibwiriza kigahunga. Mwibuke na wa muntu yarimwe abadayimoni, ngo yari gitero, babadayimoni yarongeka mu ngurube. Yesu nta n'ijambo yigeze avuga, kandi bari bamubwiye ati yewe ntuce kuri waho hantu mu iyo nzira, hari umusaza akomeye, nta muntu n'umwe akiyaca. Inzira ngo yari yarasibye, bari barahevye. Yesu gusa akize kumubona serutse hariya, igitero cyaribwirije kiramubwira ati uduhiga kwiki, ati igihe cyacu ntikiragera, ati turungike mu ngurube. Yesu arungika abadayimoni mu ngurube. Haleluya. Kubera iki? Kubera ijambo ryiwe ryose rifise ubushobozi. None natwe turi barumuna biwe, mwumva izo mbaraga zimukoresha zizadukoreramo, natwe tugira ukwizera, niho dushobora gukoreshwa iki? Gukoreshwa ibikomeye. Haleluya. Haleluya. Hama ngo Yesu aramubarira, atumviriza rero, ati fata ico kirago cawe wikorere hama utahe. Mwumvise umuntu amaze imyaka 38 yicaye aryamye, ijambo rimwe gusa imitsi isubira kumera neza, amagufa, ibintu byose bimera neza. Kubera ijambo rimwe gusa avuze ngo haguruka ikorera ikirago cyawe, hamugenda. Buno nyene asubira mu nkomezi, arahaguruka yikorera ikirago ciwe, aritahira ari muzima. Haleluya. Haleluya. Turakomeye ariko ntitubizi, twifata goyigoyi kandi turi abantu bakomeye gose.
ese compa uyu munsi tugahishurirwa abo turi n'imbaraga zidukoreramo uko zingana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mwami Yesu ndagushima kandi ndagukunda, uri mwiza kandi ugira neza. Imbaraga zawe zakuzuye mu bapfuye, ngushimiye ko utazisubiranye mu ijuru ariko wazisigiye twebwe tukwizera. Reke abana b'Imana twumve ko turabadasanzwe, twumve ko dushobora gukoreshwa ibiruta n'ibyo wakoze, kuko wowe ubwawe waranabivuze imbere yo gusubira mu ijuru. Uravuga ngo ibi bitangaza byose ndiko ndakora ngo mweho muzobikoreshwa ibihetangabo kenshi. Reka twizere izo mbaraga ko ziri muri twebwe. Mwami wanje dukugwe mwubwo bane intege kuko uri kumwe natwe arakomeye cyane. Mwami wanje Mana yanje ndagushimiye kandi ndakuninahaza n'icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.